ndabamenyesha yuko kuva aho menyeye abatabazi ndasinzira neza, ndasinzira kuko nzi yuko ndi mu mugwi w'abandi bantu benshi kandi dusangiye ivyiyumviro kandi bose dushaka bimwe. Abarundi bameze base ubwoko gutandukanywa n'ubwoko turi benshi, abarundi bashaka ukuri turi benshi, abarundi bashaka ubuntu turi benshi, abarundi bakeneye gutabara turi benshi kandi tuzoguma tuba benshi gusumba. Ababa bibaza rero ko baca baza kunyataka, my dear, injira mu mugwi w'imbonerakure, turabanye imyaka ishika 15, nta n'ubwoba na bumwe mukintera, nta n'ijambo na rimwe mushobora kuvuga ngo ubuye ngo ngire ubwoba. Ndahagaze kandi ndahamagariye n'abandi bose guhagarara, duhagarare twemange ko dutegerezwa kuja gutabara Uburundi kandi yuko turi fier, umva, turi fier. Nohagarara kw'isonga y'inzu nkavuga ati ndaryohewe ndi kumwe n'abantu bariko baratabara Uburundi. Nta soni nimwe ngira ngire y'ukuvyemanga, nta soni nimwe ngira ngire y'ukuja kugwanya abantu, ata soni nimwe bagirana nkeya zo kutwica, zo kutwangaza, zo kwica ibibondo bakabambika abana batoyi b'imyaka 3 bakabigisha ibijuju ngo nibiswi vy'inkona. Barya ni Burundi bw'ejo, dutegerezwa kuja gutabara. Umutumire rero si uwundi wa kabiri yitwa Nestor Bidadanure. Nestor Bidadanure ni umurundi afise n'ubwene bw'igihugu bw'Ubufaransa, ni umudocteur en philosophie, akaba umwanditsi, akaba umenyeshamakuru, akaba yaranonosoye cane gose nk'umuspecialiste ku bibazo bijanye no kenyura amatati, n'umugwanyi. Jewe ico ndamuziko kandi nawe aza kutubarira, ndavyizeye nuko ari mu Barundi ngira ngo si benshi tuzi cane bashobora kuba bari bafatanye na ANC mu kugwanya apartheid muri Afrique du Sud. Musubire inyuma murabe iyo hari, muca mwumva yuko atari ejo vyagenze. Ngira ngo haraza kuducira ku mayange ico gice c'ubuzima bwiwe. N'umuntu ubundi asanzwe agenda kw'isi henshi, akaja mu makonferanse menshi akigisha ku bintu bijanye n'ingwano hamwe n'amahoro muri Afrika. Nestor Bidadanure ndabaramukije, ndabashimiye, ni n'iteka ntangere ryo kubaronka nk'umutumire muri kino kiganiro. Ndabaramukije Pamela, nkaba ndabashimiye ko mwatumiye kandi nkaba nizeye yuko ikiganiro kiza kudufasha twese kwiyubaka. Ego, kwiyubaka ni ijambo rikomeye. Nestor, mwaranditse n'ibitabo bibiri, nasavye hagire abaza kubishira muri commentaire kugira ngo abatabizi bashobore kugenda kubiraba babibone, ariko ngira muraza kubituganirirako neza ido nido. Mwotubarira mbega kwanza umurundi buryaye hari benshi muri benshi mwafatanije na ANC mukagwanya apartheid? Si benshi nzi, mugabo mu kazi twakora ko gushigikira ANC no kurwanya apartheid hari abandi Barundi twari tuzinanye nabo bafashije ibitari bikenya, co kimwe n'abandi banyafrika, mbese n'ayandi moko menshi ava mu bihugu bitandukanye. Ego, mwebwe n'igiki cari cabatumye mugenda kurwanya apartheid? Mwari hehe? Vyagenze gute? Mudushire ku mayange ico gice c'ubuzima bwanyu, hanyuma dukomeze ku bitabo mwanditse. Burya mu bihe bikomeye Afrika yaciyemwo, twavuga yuko hari ibihe nk'ivyo vya esclavage, hacaza ibihe vya colonisation, hacaza ibindi bihe biriya vya apartheid, ya umugambi watwara Afrique du Sud ico gihe witwa le Parti National,
washitse ku butegetsi muri 1948 hanyuma uko twakura niko twumva yuko muri Afrique du Sud hari intwaro ivuga yuko umwirabura atari umuntu yuzuye kandi yari yarashizeho amategeko akumira abirabura agatoteza abagerageza kurwanya iyo ntwaro hanyuma ikica nabi abirabura rero ivyo byose byaradukora ku mutima hama uko twakura twiga ibya politike tukumva yuko dukwiza kugira ico dukoze cyo gituma buke buke twamenyanye n'abari mu rugamba hanyuma turakorana. Ego Nesto mwari mwemereye kuza kutuyagira ku bitabo bibiri mwanditse bishobora kudufasha gutahura runo rugamba turimwo n'ivyagiye bishika mu yandi ma revolution mwoshobora kudoga kw'ijambo. Ego jewe ikintu camye nama numva umengo mu byo nkora vyerekeye ubushakashatsi ikintu nibaza cama kintera ubwoba ku vyerekeye kazoza ni ukubona hari ibihe haba intwari zikomeye ariko zagenda zimaze kwitaba Imana zishwe cankwa kubera imyaka canke indwara ugasanga ibintu birasubiye inyuma. Rero nk'igitabo ca mbere nagize citwa Memoire d'avenir ni ukuvuga kahise katibagirana nabajije abantu b'abaresista batanu umwe yari umuresista yarwanya le nazisme yarabayeho mu kinyegero mu Bufaransa yitwa Gingord akaba yari afise akazi ko kugerageza kwegera igisonga c'abadage co kipa Bufaransa kugira bumvishe yuko inzira barimwo ari inzira idashika bahinduke hanyuma batangure kurwanya Hitler. Ico gihe rero byari bikeneye kumubaza ingene we yabaye mu resista mu gihe abandi bari bemeye intwaro itagira izina, intwaro yatoteza abantu, intwaro yari yinjiye mu Bufaransa igafata igihugu ikikorera ivyo ishatse. Uwa kabiri yitwa Stéphane Hessel niwe yanditse Indignez-vous, niwe yanditse kandi ati Engagez-vous, ça c'est nico gitabo ca kabiri ciwe hari imbere yuko yandika ivyo bitabo. Uwo twamwanditseko ku kubera mu 1948 ni ukuvuga imyaka 3 y'ingwano y'isi ya kabiri iheze yagiye mu banditse Déclaration universelle des droits de l'homme kuvuga ko bavuga bati twogira gute kugira ibyashitse ibi kukwicana irya jenoside y'abayahudi abantu bagira 6,000,000 bishwe abayahudi irya ngwano ya kabiri y'isi ya kabiri yatwaye abantu 66,000,000 twogira gute kugira ibintu bize bisubira. Hama rero irya Déclaration universelle des droits de l'homme yari inzira imwe bakoresheje kugira bashobore kwandika gushyiraho amateka n'ivyo bita amadroit kugira abantu bose basubire gukoreshwa ngo bahendwe binjiye mu ngwano zikora ibara nk'ivyari vyabaye. Rero naca ndamubaza ni kubera iki ibyo byose mwaravyanditse kugira ntibize bisubire ariko byasubiriye Rwanda, byasubiriye muri Camboge, byasubiriye no mu bindi bihugu, byagenze gute ngo bisubire? Ico nico kibazo nyamukuru twamubaza. Hama wa gatatu yitwa Santiago Carrillo, we yari umuntu w'umuvriye mu bantu bato ariko yabaye intwari cyane kuko yarazanye abantu barenga 200,000 muri resistance yarwanya Franco, intwaro ya fascisme nyene muri Espagne. Nawe twamubaza ingene nawe atari yaragize amashuri menshi
amashuri yaciyemwo, ivyo yaciyemwo vyatumye aba intwari idasanzwe nk'iyo. Ego wa gatatu yitwa Martin Armada, ni umuntu wo muri Paraguay. Uwo nawe yari umwendien, ava muri famiye igowe cane, vyaramugora kwiga, yaciye ibintu bitoroshe, ariko buhoro buhoro arashobora kwiga, araba ingenieur mu vyerekeye agriculture, araba umwavoka, amaca atangura gukora ivyo ashoboye vyose kugira arwanye intwari ya Stroessner yakorana kandi na apartheid. Hanyuma arafatwa, arafungwa, arahohoterwa, umugore we aricwa, hanyuma arahunga, ariko atangura kugira enquête gushika azomenye abamwiciye abiwe, n'ico yise Operation Condor. Bari abantu muri Amerika du Sud bakorana kugira bice abantu bose bitwa ngo abantu barwanya izo regime dictatorial, regime zo zahotera abantu, haba muri Chili, haba muri Paraguay, no mu bindi bihugu nyene vya Amerika du Sud. Ego naho twamubaza, twagerageza kumva rero ingene yagize kugira ashobore gukora ivyo yakoze. Yaronse Prix Nobel alternative, kuvuga Prix Nobel ya kabiri kw'isi. Uwundi n'umuntu yaciye yari Umurundi, hanyuma inkotanyi zitangura kurwana aragenda kuzifasha, hanyuma kuko yumva ko ihohoterwa abanyarwanda barimwo, kumirwa, kwicwa, nawe nyene vyamuraba. Aho nawe twagiye kumubaza ko yabigize, ingene ico ciyumviro camujemwo co gufasha abandi, kubitangira mu gihe ibihugu vyinshi vyo mw'isi ataco vyakoze, canke vyafasha abakoze ihonyabwoko, mu gihe no mu karere kacu, no mu bihugu vyacu, abantu bose bitwa ngo ivyabaye birababaza, ariko ataco bakoze mu gihe ivyo vyose biriko biraba. Ego rero nico gituma twanditse ico gitabo, no kugira abantu bashobora kugisoma baronke modèle, kuvuga uburorero bwiza bwotuma muri uru rugamba turimwo bashobora kutagwa mu mitego. Ico ni memoire d'avenir rero. Hanyuma ica kabiri citwa N'éteignez pas la lumière, ni kuri Nelson Mandela, iragi ryiwe. Nagerageje kuraba ingene ibintu nyamukuru vyaranze Mandela, no kuraba ingene Mandela yavutse atari Mandela, yabaye Mandela. Ivyo rero bituma umuntu agerageza kuraba ico abavyeyi, hanyuma n'umuryango yavamwo, ivyo yawukuyemwo, ingene bamwigishije kugira amuhe valeur z'ubuntu z'intango. Hama twaraba n'ingene ico twokwita université parallèle, kuvuga ishuri rya ANC, ico ingene yarikoresheje, ico ryamwigishije, hanyuma n'abantu rero bahuye. Ivyo tukaba twarabikoze kugira n'ivyiyumviro vyiwe rero. Hama turagerageza no kumva ingene mu gihe afunzwe ry'imyaka 27 a Robben Island bagize kugira bashobore kugumya icizere, hanyuma bagume biyubaka, kandi bagashobora mu kinyegero kwegera n'abandi bari baboshwe, bakabigisha, bakaborganiza, bakitunganya neza, gushika mu gihe bafunguwe baba ari abantu bazi vyinshi kurusha mbere n'abantu benshi bari hanze. Ivyo rero bikerekana yuko ni ikintu bita the spirit of no surrender, kwama ufise ishaka umutima runtu na rutare, udatinya ibibazo. Ivyo bikaba ari ibintu navyo nkenerwa kumva ingene umuntu ashika ku rugero aba Mandela, hanyuma n'ingene Mandela ivyatumye aba Mandela, kugira generation nk'izi zacu muri uru rugamba tuba turimwo zishobore kugira uburero bwiza, kandi zishobore kubandanya ziyubaka, kandi zifite icizere yuko ari ingorane zibwirizwa kubatinya, atari twebwe tuza gutinya ingorane, ahubwo
ari ingorane zibwiza kudutinya. Muri make ko tubwiza kuba intwari zidatinya ibibazo ahubwo zibironderera inyishu. Vuka nutsinda ntawe uba intwari atari intwari iriho kubera ibibazo, yaba atari ibibazo bihari ijambo intwari ntiriba rihari. Rero kubaha icatumye nkora nandika ico gitabo co kumwe na Memoire d'avenir, mugerageza kwandika ku bantu bamwe bamwe nibaza ko bashobora kuba exemple y'uburorero bwiza kuri generation zacu. Ego, murakoze cyane Nestor. Ndabona hariho abantu baje, nagomba ndabahe umwanya babaza ibibazo bishobora no kubafasha gutahura ivyo turimo. Ndabona Madame Ruth, reka tugire priorité aux dames, bikunda mbeka neza. Madame Ruth, mwokugurura mikro. Ego, mwanyumva? Ego, turabumva, karibu cyane. Ego, merci beaucoup Pamela, nkaba ndamukije mwese abahari, nkaba ndamukije Nestor ndamuzi. Mwaramutse cyane Ruth. Ego, ikintu mvuga nuko mwizi ingorane nyinshi zabaye iwacu byatumye nuko tumenya n'abantu, nuko naho nyine twamenye na Nestor. Donc reka ntatevye, nari mfite ibibazo mugo bimwe mu byo muri intervention wagiye wabyishura, kuko nasomye ivyo bitabo byawe bibiri, Mémoire d'avenir na N'éteignez pas la lumière. Jewe surtout nko kuri N'éteignez pas la lumière, réflexion sur les combats de Madiba. Nari mfise ikibazo nk'uko Pamela bivuze wakoranye na ANC kandi utari umusud africain, nashaka kubaza role wari ufise en fait. De temps en temps ajamwo amaeko. Urakoze cyane Ruth. Ndashaka nkurikize nk'ibibazo bitatu komsa kuko si birebire, donc ico cyari ikibazo ca mbere. Hanyuma ikibazo ca kabiri nari mfise, urabona ko wagiriye ama interview abo no kwita abakombatant de la liberté, de freedom fighter mu Congereza. Ndafise ikibazo kumenya yuko hari ikintu bafise en commun comme défi, amadefi ico tushobora kudefinisa ko amadefi des combattants de la liberté, ko mbona que ça soit Mandela canke bajya bandi bo mu gitabo ca Mémoire d'avenir, yuko hari ikintu dusigurira amadefi bashobora kuba bahura d'une façon générale. Hanyuma akabazo ka gatatu yari kuri experience yawe personnelle, kuko nibaza yuko muri izo resistance wahuye n'abantu benshi bava ahantu henshi, ngene experience wagize kandi n'ingene bishobora gufasha n'abandi bantu bitwa ko barwanya intwaro zicinyiza d'une façon générale. Voilà, pour le moment ibibazo byanje nivyo, hama nkabashimiye ko ndona inansi ijambo. Merci. Ndagushimiye Ruth kuri ivyo bibazo. Jewe mu bisanzwe nta utari mu Sud Afrique ntiyaba membre wa ANC, natwe twari mu bintu bita mouvement de solidarité. Jewe nari nshinzwe muri representation ya ANC mu Bufaransa, byari byo gusigurira abanyagihugu icyo ari cyo apartheid n'ingaruka mbi iyo system ifise kuba kuri population y'abirabura. Ibyo nkabisigurira amasendika, hanyuma n'abashirahamwe aharanira agateka kazina muntu, imigambwe y'amasendika, hamwe n'abategetsi muri ico gihugu. Twarakira amadelegation ya ANC tukabaherekeza, hanyuma niko kazi je nari nshinzwe. Ikindi nari nshinzwe cari co gukora, kugerageza gusigura neza abasitwaye abanyagihugu ubuzima abaprisonnier ba ANC, Nelson Mandela, Walter Sisulu, Govan Mbeki, Ahmed Kathrada, Dennis Colbert, abo nibo bazwi cane, benshi bari muri Robben Island, ubuzima bari babayemwo, kandi tukabasaba yuko amakungu yomenya yogira uko ashoboye kugira bashobore gufungurwa kandi bafungiwe ubusa. Ikindi twakora cyane cyo gushyiraho amakomite mu gihugu cyose, icyo twita amakomite anti-apartheid. Ihangiro ryayo yari ryo kubuza igihugu cyabo n'ibindi bihugu kubandanya bigurisha
ibirwanisho kuri iyo systeme ya apartheid no kuyishigikira mu vyerekeye ubutunzi, kuko sinzi ko mubizi apartheid yari Nations Unies yari imaze kuvuga yuko ari crime contre l'humanité, ariko mu kinyegero ibihugu vyinshi bikabandanya bigurisha inkoho kandi bifasha iyo regime. Kandi rero mu gukora ako kazi twagerageza kwibutsa abantu nk'abafaransa yuko en fait urugamba rwa ANC rw'abasud Africa muri Afrique du Sud hari ico rwasa n'urugamba bari baragize mu gihe c'ingwano y'isi ya kabiri, kuko abashinze apartheid ni kuvuga abantu nka Malone, nka Verwoerd na Vorster, abo bantu batatu bari bashigikiye renazi muri Deuxième Guerre mondiale. Muri make urugamba rwa ANC rero rwari ico kimwe n'urugamba rw'abaresista muri Europe. Ivyo nivyo twari dushinzwe, nivyo twakora mu bintu twari dushinzwe muri solidarité na ANC. Ikibazo ca kabiri co kuvuga ati iki ni muri experience ico mbona sinzi rero ko nakumvise neza ico vyofasha abarundi bari mu rugamba nabo rwo kwibohora muri bino bihe, nico kibazo babaje Garite. Ego, c'est-à-dire umuntu wese d'une façon générale aba ashaka kurwanya système quand même imeze nabi, intwaro iciza, voilà. Ko bavuze ibya apartheid nibaza ko bitari Burundi gusa biri henshi, mugabo nuko amabarundi quelle expérience ushobora kudufuza partage. Okay. Iki cyambere reka ahubwo ntangure nshimire Freddy kuvyo yavuze muri première partie iki kiganiro ca Pamela, kandi nshimire Pamela kuri ibi uko aduhuza kugira dushobore kuganira tuvuga ibyo tuzi, namwe mutubaza ibibazo kandi namwe mutugira amakomantere twubakane. Ikintu nobwira abarundi nuko kenshi peuple zose, abanyagihugu bose bari mu bihe bitoroshe, batotezwa, bangajwe, abandi bafunzwe, abandi bicwa, bari mu ngorane z'inzara, inzara zizura inzara nk'uko bivuga, kenshi barihebura, kenshi barashobora guta icizere vuba. Ariko ico ndashaka kubwira abarundi mu kintu numvise kandi gisa n'ivyo nabonye muri Afrique du Sud, nuko uravye kuva muri 2015 kuva iyi crise itangura gushika ubu, mu vy'ukuri abarundi benshi bagumye bahagaze. Reka ndabaha akarorero, uravye nka société civile bagumye bahagaze, nta n'umwe yavuyemo. Uravye abagerageza gufasha muri humanitaire abarundi, ukaraba nka Maison Shalom, ivyo bakora nta namwe nigeze ndabibona mu buzima bwanje, abantu bashobora gukora akazi nk'agakorwa na Maison Shalom. Turavye naho ivyerekeye abafashe umuheto, uno munsi haheze imyaka ibiri ya nyuma bahanganye n'abantu bagera 350 abasirikare b'abarundi bafashijwe n'abandi nk'aba FDLR, ubu bavuga n'abawazalendo benshi, ariko abo barundi ata n'umwe bafashije, kandi b'amoko yose, Abahutu, Abatutsi, Abatwa, tutavuze n'imvange n'abandi, barashoboye kwihanga abo bantu, kandi uko ibihe birengana baguma batera imbere. Iyo turavye naho imigambwe yari ikomeye ibandanye ihari naho itotezwa mu gihugu, ariko tuvuze abo nk'imigambwe ibiri canke itatu ikomeye, twaraba nka PPD gira ijambo y'abantu mwanyi ba CNDD yanse kubandanya kwemera birya vya troisième manda, abantu barahunga, aho kuguma harya ngo babandanye barondera ibiti canke batahe, babandanya
barabandanya urugamba cyo kumwe n'abandi barundi. Ivyo si bito, uravye imigambo nka MSD yabuze abantu benshi, abandi benshi bafunzwe, ariko umugambi wagumye uhagaze urikomeza mu gihugu. Ubushakashatsi tubwira butwereka yuko bari hose ku mitumba yose, kandi no hanze bari mu bihugu vyinshi, kandi bavanze harimo amoko yose. Ivyo bintu si bitonya, kuko biravye iyi experience y'ibindi bihugu, usanga kenshi byafashe igihe kirekire cane kugira abantu bashobore, bari mu ngorane nk'izo turimwo, barwanya regime nk'irya ya CNDD-FDD, bashobora kwitunganya bagume bahagaze neza. Tubwiza kumenya intambwe imaze kugirwa, kuko ari intambwe atari nto, naho urugendo rukiri rurerure. Ikintu rero mbona mu byo turimo bishaka gusa na ANC, nuko muri Afrique du Sud hari ukuntu gutatu ko kubona ikemurwa ry'ikibazo. Hari barya abazungu ba apartheid bavuga bati umwirabura si umuntu yuzuye, abwirizwa kwama acinyizwa, abwirizwa ageze icyo avuga umufunge cyangwa umwice, kuko ntabwirizwa kwigera atwara, abwirizwa kwama ari umuja. Hagacaza abandi abirabura bababaye bakavuga bati kugira ikibazo gikemurwe ni ukurwanya abazungu gushika tubatsinde, bace basubira iwabo iyo baje bava i Buraya. Utatemeye nawe tumurase. Hagacaza ANC ivuga ati ikibazo si ubwoko, ikibazo ni intwaro mbi ikumira, ikoresha iby'amoko cyangwa iby'amadini cyangwa ibindi byerekeye intara n'ibindi. Rero ANC yarimwo bose, yarimwo abazungu, yarimwo abirabura, yarimwo abaindia, yarimwo abametisi, kandi yarimwo abagore benshi cyane. Iyo rero ndavye iyo ingene ANC yari ihagaze, ngasha nkaraba ibyo turimo natwe n'ivyo mugenzi wacu yaje kuvuga Freddy, uca usanga yuko iyo nzira niyo nzira nziza, niyo nzira y'ubuntu, kandi niyo nzira ishika izotuma dushikira amahoro arama. Nuko mbona ibintu ku vyerekeye ibibazo turimo. Naho kuri ico gitabo kindi mu guheraheza ca Memoire d'avenir, abo bantu ico bari bahuriyeko cane bose abo nabonye, nuko ubutwari ntibwigishwa mw'ishuri, muri ayo mashuri twaciyemwo asanzwe, ico bita l'école formelle. Kuko uravye neza abantu bose batwaye Burundi bari baraciye muri ayo mashuri, kandi bose bari bafise niveau ya université n'abatagiye kure cane. Bisigura yuko ubutwari bwa Mandela si ishuri ryatumye abavoka, siryo ryamuhaye ubwo butwari, nikindi twakwita université parallèle, ni ukuvuga ishuri ry'iruhande, université y'iruhande. Iyo université rero ni iyo nyene uko tuba turiko turakora hano twigishanya, ni ingene abantu bahura mu maserire bakigishanya, bagasoma ibitabo byose biba bikenewe, haba mu vyerekeye politique, programme politique, kuraba programme nziza ibihugu vyashoboye kwiteza imbere bivuye mu ngorane, haba mu zindi nyigisho z'iruhande abantu bahana. Nivyo vyatumye haba ba Mandela, nivyo vyatumye haba ba Rwigema, nivyo vyatumye haba ba Cabral, nivyo vyatumye intwari zose za Afrika zibaho. Ahubwo benshi uravye neza nk'abatwaye i Rwanda uno munsi, n'abantu benshi baje bava mu makambi, kandi bari babaye mu bihe bikomeye cyane, ariko kubera bagumye biyubaka, kubera ico twita the spirit of no surrender, kugira ishaka ridasanzwe, kutihebura, kugira umutima runtu na rutare, barasha gushikira objectif bari barihaye. Nico gituma rero yaba wize byinshi yaba utize, twese turashobora kwiga kandi tugatwara, ariko tugeza komera guca muri iryo shuri ryo kwiyubaka, iyo université parallèle. Murakoze, murambabare narandiriye kuri ivyo bibazo bitabigereje. Ego, murakoze cyane Nestor kwishura kuri ivyo bibazo.
reka kubera umwanya uriko uratujana mpe ijambo bamaze kuduga ngira ngo babafitiye ikibazo canke ico bagomba gushikiriza. Hanyuma je dubagarukako uwaduze ubwa mbere yari General Juvenal, hama hacakurikira nta buntu nta muntu, hacakurikira Gateka, twakire abandi bakurikira. General ndabona muguriye mikro mwarabuze, imvura irabarembeje, Mwiriwe neza. mwiriwe cane, karibu rwose. Murakoze cyane. Agomba ndamutse bidadanure Nestori mengo yigeze kuba yarampaye iciba mu myaka ntibuka neza. Inyigisho ziwe zishika ku mutima cyane. Mwiriwe Nestori. Mwiriwe cyane kandi karibu. Muri kunyumva? Yego mwiriwe cyane. Mwiriwe cyane kandi karibu. Okay. Nagomba ndamushimire ku byigwa atanga, ariko nagomba ngaruke ku mutumire wa mbere yahavuye yaje aserukira Rede Tabara. Ndamushimire cyane, yavuze ibintu bizima, yavuze ibintu by'ukuri, ivyo yavuze no kuri bien sûr. Twese natwe turabatabazi, ntaco yabeshemwo, tugomba gushikira abatabazi, tubatera intege kuko igihugu kiri mu menyo y'ingwe kandi kuvamwo ni vuba burakeye. Twongera tubwira abarundi bose ko abatabazi aho bazoba bashitse bose, ndazi ko abarundi bababaye bazabakirize yompi, ndazi barabana nabo kuko abarundi bose bamaze kuba abatabazi kuko barababaye. Nta kindi kizobohora k'iya gihugu ndetse abatabazi. Rede Tabara yaje nk'izuba riserutse. Iryo zuba ko ryaserutse rero abarundi batari bwavyumve, na cane cane abadede binjiyemwo ya macakubiri yabo nabavemwo, bumve ko nabo baragowe nk'abandi bose, kandi imbere ni heza. Nabone tuzobabohora kandi ntituzobafata nabi. Dutandukanya na ziga nzego zabo bashiraho bagashiramo abadede gusa. Igihugu nicabohorwa bazoja mu bandi bubaka igihugu. Bubaka igihugu niyo demokrasi nyayo, niyo demokrasi bavuga ko bagwanira, ariko siyo bashize imbere. Rero Rede Tabara yo yashize imbere. Ubu ari we wese mu buto bwiwe, mu kwangana kwiwe, agomba kwishira akizana, atarenza amategeko y'igihugu, atawanjya wangura. Rero nkahamagarira abarundi bose aho bari, twese ko tugomba kwakira abatabazi uko barashitse, bari mu gihugu, basanzwe bahari imyaka myinshi, hariho ababazi hariho n'abatabazi. Rero abatabazi nibabamenye barahari, abadede ndazi ko bazi ko bahari, abadede barazi ko bahari. Rero mu minsi mikeya twese tugomba kwakirwa, tugomba kwakira bene wacu. Nta byinshi nagomba kuvuga, sozerere kuri Nestori. Nestori bandanye urugamba uri kugukumenyesha, kukwigisha amarevolution n'ibindi. Iyo nayo ni ikintu kizima kugira abantu bose bamenye uko ibintu byagiye birahindagurika mu isi. Murakoze cyane. Niyaza ko nimba mwa mukinyumva, sinshaka gutwara umwanya muremure. Ikindi gihe nazo tuzokomeza tuganira. Murakoze cyane General. Reka twumve nta buntu nta muntu nawe akurikire. Muze munyaruka nkuko nyene yabigenjeje na General. Murakoze. Ko turanyarutsa. Mwiriwe rwose. Ku nyigisho n'interano canke ubutumwa batanze. Je rero ikibazo canje nagomba dacerekeze kwa Nestori. Nagomba fatiye ku byo tugenda tubona hirya no hino, abantu bashoboye kugira amahirwe yo kwiga
amashure canke kugira ubumenyi nk'ubwo Nestori afise, abenshi usanga rimwe na rimwe ari ba mpemuke ndamuke canke babandi usanga twita abantu bindaba. Ugasanga ubumenyi bahawe babukoresha kugira ngo bashobore kuronka ibibatunga bo nyene n'imiryango yabo, imishahara ikomakomeye, hirya no hino bakirukanga barondera iterambere ryo ku giti cabo canke kugira ngo bagaragare nk'abantu bafise ico barushije abandi. Rero nagomba mbaze nti ni hehe Nestori yakuye imbaraga zamutuma iruhande yo kuba atari umunyafrika diside hariya muri Afrika y'Epfo, akarajwe ishinga no kuba yoja kubafasha, kuko nubwo yavuze yuko atari mu mugambi gose mbere, murumva ko igisata yarajejwe cari gikomeye, kuko igisata kijanye no gufatana mu nda ni igisata gikomeye cane. Izo mbaraga yazikurahe? Ikigira kabiri, nuruhe rugohe mwovunira nk'abarundi kugira ngo ibi bintu tubona aho usanga nk'urugero muri politike y'u Burundi imigambwe imwe canke ama societe civile yarajejwe kugwanira abanyagihugu, canke imigambwe yarijejwe kurabira abanyagihugu ko bashobora kubaho neza, gutwarwa neza, ntibicwe, ntibatotezwe, ntibangazwe, usanga bahitamwo kuba imperekeza. Twagiye tubibona nko kuri za FNL mbere, mu nyuma irahinduka, bamaze kuyiba amatora ihinduka senere, naho nyene iguma yumiye ko iherekeza CNDD-FDD. Nuruhe rugohe wovunira iyo migambwe canke ayo masosiyete civile aguma ashigikira leta mu gutoteza abarundi, kugira ngo mbere bakanuruvunira n'abandi barundi usanga bari hirya no hino, kugira ngo ico cago co kuba bansumirinda canke bampemuke ndamuke kitazokomeza kuba mu barundi bejo hari imbere. Murakoze.